Ishami ry'ibanki Bankobu ryidogerwa n'abanyagihugu riri kw'ibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore impande y'ahari icicaro gikuru c'iyo banki nyene. Abo bitura iryo shami bavuga ko bamara amasaha n'amasaha bari ku mirongo batakigwa kandi batabona ikibituma. Nukuri abantu baridoga abakiriya barajana amafaranga bagateba kubakira imirongo ukagenda ukicara iminota 10, 20, 30, 40 isaha yose igahera abantu bicaye ngaho bariko baridoga. Mbega umuyobozi wa Bankobu yoba abizi? Hamwe yoba abizi ntagire ico ahindura zoba ari ingorane, hamwe naho yoba atabizi tukaraba igihinduka. Abo banyagihugu bagiriza abakozi b'iryo shirahamwe ry'ibanki Bankobu kwishinga batera inkuru hagati yabo aho gukora icabazanye, ibituma bamwe basubira inyuma badatunganirijwe. Abakozi bagenda kuri kesi bakicara ugasanga abakozi bariko biterera inkuru bari ku magisha. Cyumvira ahantu hariko yakora amagisha 3 ivyo ni ibintu biteye isoni. Je vyambaye ko nagiye ngiye kureba narenze mbaye jewe natanze naratahanye none ahantu nagenda hicara saa yose. Kuri iyo myidogo y'abagana ibanki Bankobu ntibatunganirizwe, uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Girukwishaka Trinitas umuyobozi mukuru w'ibanki Bankobu kugira tumubaze ico abivugako.